Hari ubwoko butatu bwo gucumura. Buri muntu wese iyo akoze icyaha kiba kiri muri umwe mu migwi igera kuri itatu yo gucumura, ariko kandi abacumura bose baba bacumuye ku Mana. Ibi nibyo tugiye gusigura ko mu cigwa cy'uno munsi, ni umunsi ugera kabiri mu minsi indwi tugiye kuzomara turiko turiga ku cigwa gifise teme ivuga ku by'icyaha n'ububi bwaco. Yesu Kristo abampera umugisha. Hari imigwi igera kuri itatu yo gucumura, mugabo abacumura bose bacumura ku Mana. Kandi nimba gucumura ari bibi ku muntu uwo ari we wese, yaba utarakizwa yaba uwakijijwe, biraba byiza ngo gutunganya kubeho kugira ngo icyaha kihave, amaraso ya Yesu Kristo ahaboneke, hama uwo muntu ahuzwe n'Imana umuremyi wiwe nimba batari bwamenyane, cyane ahuzwe n'Imana umuremyi wiwe agaruke mu gakiza nimba yarigeze kukabamwo. Imana idufashe cyane. Hama nkuko nabivuze ubushize, ndashishikara nibutsa buri muntu wese ngo bino vyigwa turimwo muri no misi abishire ku mutima cyane gose, ashishikare gutahura ico mwe mu Imana agomba kuvugana nawe. Ndabaye kaze rero irigira kandi mu kiganiro cyacu kivuga butumwa ijambo ry'umunsi. Jewe ngitunganya nkongera nkana kibashikiriza, nitwa Iradi Ndiho kubgayo. Kaze cyane twishimikize amajambo y'Imana. Ariko imbere yuko dusoma amajambo y'Imana, ngomba kino nagitangire umuco gatoyi. Aho muri Bibiliya hagaragaza iyo mice igera kuri itatu yo gucumura, ni mirongo nza kubasomera, muragenda kuyisoma. Jenza kubivuga ko gusa kumvo z'umwanya, ariko aho nza gushimangira cyane gose nahatwerekeza neza ku buryo bwiza bwo gutunganya. Yesu Kristo abampera umugisha. Musome muri Matayo igice cya 18 ku murongo wa 21. Hari umuce wa mbere wo gucumura, aho umuntu ashobora gukora icyaha akagikora kuri mugenzi we. Ibyo nshobora kwita gucumura kuri mugenzi wawe. Uyu ni umuce wa mbere. Mu cyete cya mbere cy'Abikorino igice cya 6:16 kuri 18, Paulo intumwa ya Kristo aratubwira neza ibyundi muce wo gucumura, ibyo yita gucumura ku mubiri wawe bwite. Hama mu cyete cya mbere Paulo yandikiye Timoteyo igice cya mbere 12 kuri 13, haraza undi muce ugera gatatu wo gukora icyaha cyangwa wo gucumura, ibyo Paulo yise kurogota kuri Kristo hagati mu tuzitizo, kurogota kuri mwemu yera. Kurogota kuri mwemu yera biri hagati mu tuzitizo, kuko kino ngo ni icyaha kidaharigwa, nzokigaruka ko mu nyuma. Ariko reka no munsi mpagarare ku gucumura kuri Kristo cyangwa kurogota kuri Kristo. Imana idufashe cyane. Mwayumvise rero ni mice igera kuri itatu: gucumura kuri mugenzi wawe, gucumura ku mubiri wawe bwite, cyangwa gucumura kuri Kristo cyangwa kurogota kuri Kristo. Ariko iyo mice yose bisigura kimwe, gucumura kuhoraho. None utunganya yotunganya gute? Twishimikiza amajambo y'Imana rero. Turasoma ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Matayo igice cya 5 ku murongo wa 23 kugeza ku 24. Haravuga ngo, niwajyana ishikanwa ryawe ku gicaniro ukahibukira ko hari icyo upfa na mugenzawe, usige ishikanwa ryawe imbere y'igicaniro, ubanze ugende wikiranure na mugenzawe, uce ugaruka ushikane ishikanwa ryawe. Imana idufashe cyane. Dusome kandi muri Yesaya igice cya mbere ku murongo wa 18, naho hari amajambo y'Imana kandi turi bwishimikize mu kigo cyacu cy'uno munsi. Yesaya igice cya mbere ku murongo wa 18 haravuga ngo, enda nimuze twitature niko Uhoraho agize, naho ibyaha byanyu byotukura tukutuku bizokwera derere nka sheregi, naho byotukura nk'agahama bizohinduka nk'ubwoya bw'intama y'umweru. Dusenga Imana. Bwirukiro bw'amahanga Mana ugororotse, nongeye kugushimira cyane ku mbabazi zawe nyinshi n'urukundo rwawe ruhebuje, kandi ndagushimira cyane ku migambi myiza ufitiye twebwe abana b'abantu turi muri nosi y'ibyago n'ibyaha. Uyu munsi ingo wongera ushitse icyo ugomba, ingo wongera uvugane n'imitima y'abana bawe, kandi mwemu wawe yera nakoresha uri ko arakora, asigurira uri ko arumva, kugira ngo Mana ishaka ryawe riranguke. Uyu munsi wongera utahuza abantu bawe
icyaha icyo ari cyo. Umwe wese mumenyesha icyo akwiriye gukora mu kurwanya icyaha no mu guhagarara mu nzira y'ukugororoka n'ukwera. Twese ngo tugende nk'uko ugomba, dukore ibyo ugomba nk'uko bigomba, kandi umwe wese mwami Imana ashitse ishaka n'ubugombe bwawe. Fatishije imigani imigambi yose ya Satani. Ndanse ko Satani icyo avuga ku bwoko bwa Imana cyoranguka, ariko za mbabazi zawe zagaragara ku musaraba igorogota zishitse kandi zirangure. Databuja rukundo, icyo uvuga kuri buri muntu wese, abari mu byaha babivemwo, abari mu gakiza bakagumemwo, ni mu izina rya Yesu Kristo mbisabye nizera, amen. Kino kigo ni kigo kigaragara nk'ikigumye gatoyi, ariko ndagomba ngo dushishikare kujyana buke buke mu mwanya mutoya usigaye. Hariho gucumura kuri mugenzi wawe, byoca biba byiza ngira ngo nkatanga akarorero. Gutukana, iyo ututse mugenzi wawe uba umucumuyeko. Kubesha, iyo ubesheye mugenzi wawe uba umucumuyeko, canke kurementanya. Kwiba, ibi byose ni ibyaha umuntu ashobora gukora mugabo agacumura kuri mugenzi we. Sino bidondagura ngo ndabimare nawe ca wiyumvira ibindi byaha bisa n'ivyo. Gucumura ku mubiri wawe bwite, Paulo arabivuga neza ngo icyaha cyose umuntu akora ngo si cy'umubiri, mugabo ngo ushakana, ubushakanyi ngo ni icyaha umuntu akora ku mubiri wiwe bwite. Egome kumbura usambanye, urumva ubutaye mu cyaha mugenzi wawe wundi bivanye n'uwabaye inyanduruko y'icyo cyaha. Ariko gushakana, kwipfuza, ibyo biri mu mutima wawe, uba uriko ucumura kuwawe mu mubiri. Hari n'abatera intambuko rero bavuye ku kwipfuza no gushakana, bagatera intambuko yo kujya mu cyacu kwisambanya. Kwisambanya ni icyaha umuntu akora, ariko akagikora kuri we bwite ku mubiri wiwe. Ariko nkuko nagenda bivuga, ibyaha byose umuntu akora aba acumuye kuhoraho. Wacumura kuri mugenzi wawe, Imana irabiguharurako. Wacumura ku mubiri wawe bwite, Imana irabiguharurako, kandi kuko wewe ntiwiganza n'umubiri wawe ntuganza, ahubwo ni urusengero rw'uhoraho. Gucumura kuri Kristo naho, Paulo abivuga neza ngo mu minsi yamaze ari mu buzimire, ataratahura, atarizera ibyo yakora, yica intumwa cyangwa ziburabuza mu bikorwa byazo byarimwo byo kuvuga ubutumwa bwiza, abyita ngo yariko arogota kuri Kristo, yariko acumura kuri Kristo. Mugabo kandi ibyo byose yariko acumura ku Mana yarungitse Kristo Yesu gukora igikorwa. None rero uwatunganya catunganya gute? Iki nico navuze nza guhagarara ko cyane, kuko ucumura wese abacumuye ku Mana. Ni byiza ngo isengesho ryo gusaba imbabazi no gutunganya byerekezwe ku Mana. Niyo mpamvu muri Yesaya havuga ngo nimuze twitature, ngo naho ibyaha byanyu byotukura tukutuku birezwa nde gusumba sheregi, birezwa nde gusumba ubwoya bw'intama y'umweru, naho byo bisa n'agahama. Ni ugutunganya kuhoraho ni byiza. Kandi mwibuke Hezekiya, wa mwami w'Abisirayeli agwaye cyane bikananirana ko ari bukire, Imana ituma Yesaya. Aya n'amakuru dusanga mu gice cya 38 mu gitabo cya Yesaya ku murongo wa mbere, ngo genda umubwire ko atagikize atunganye ubugingo bwiwe kuko agira apfe. Nivyo gutunganya birakenewe, ariko manzi urabe ngo mbega wacumuye kuri nde. Hama naho gucumura kose ducumura ku Mana. Nimba wacumuye kuri mugenzi wawe, ntusimbe etape ngusimbire ku gutunganya ku Mana, manzi uhere kuri mugenzi wawe. Wacumuye kuri mugenzi wawe kandi wacumuye ku Mana, tunganya na mugenzi wawe, hama ugende gutunganya ku Mana. Kandi mbere y'utunganije na mugenzi wawe, Imana ikisiga amavuta igaharira. Wacumuye kuri Kristo, sinovuga ngo manzi utunganya kuri Kristo ngo utunganya ku Mana. Yesu na se ngo ni bamwe, ariko umagaze cyane naha kugutunganya na mugenzi wawe. Benshi hano hantu ntibahashimangira, barahirengagiza cyane barahakengera, ariko harakomeye. Mwumvise muri Matayo igice cya 5 ku murongo wa 23 kuntu Yesu yavuze ngo niwajana ishikanwa ryawe ku gicaniro ukahibukira ko hari icyo upfa na mugenzi wawe, ntushikane iryo shikanwa risige ngaho nyene, umanze usubire inyuma wikiranure na mugenzi wawe. Kuko niwapfa gutanga ishikanwa hari icyo upfa na mugenzi wawe, iryo shikanwa ntiryakigwa, hari icyaki kwagiriza ishikanwa ryawe ribigisesema.
Zakayo amaze kugenderwa na Kristo akakira agakiza, n'amakuru tubona muri Luka igice cya 19 ku murongo wa 8 haravuga ngo Zakayo arahagarara abwira umwami Yesu ati raba mugenzi, umugabane w'itunga ryanje ngira ndawuhe aboro sahamagaze aho magarara naha, kandi umuntu wese nagunze ndabimuriha ingerekane, kandi umuntu wese nivye ndabimuriha ingerekane. Zakayo yaratahujwe, yari umuntu w'umutoza kori kandi w'umunyabyaha, ariko agakiza kamaze kumugendera aratahura neza ngo nimba agomba kuzurana n'Imana amanza yuzure n'abantu bagenzi biwe, kandi kumbure ngira ngo icyaha cyamutsinda cyane cyari cy'ukugunga, kwiba, agatoza ikori rirenzeko, cyangwa gasaba ibiturire bidakwiriye. Ntumbaze sinze ko n'igiturire gikwiriye kibaho, Imana idufashe cyane. Ariko Zakayo aravuga ngo kuko ngomba gukizwa neza, kuko ngomba kuzura n'Imana, sabwa no kuzura n'abantu, nimba hari uwo nagunze naze ndamuriha ingerekane. Ni bangahe bitwa abakozi b'Imana muri kano kanya ariko bafise ubutunzi bwavuye mu byo bivye, ego bakagenda bagasaba Imana imbabazi ati Imana mbabarira narivye, mugabo wawe undi yiba aracyariho, n'ibyo yamwivye aracyabifise akabandanya mbere abikoresha mu vyiwe hakubisubiza uwo yavyivye. Ni bangahe banyeza amatongo, mugabo amaze gutahura ko bakoze icyaha bakagenda gusaba Imana imbabazi ati Imana mbabarira narivye itongo rya kanaka, mugabo ryatongo ntarisubize. Nimba ubandanya wimura mu itongo wanyaze ukavuga uti narasabye Imana imbabazi, uzi neza ko uwo warinyaze asigaye yifumbatiye ari imbokoboko, uracyari umusuma. Tunganye na mugenzawe, niho ibindi bikorwa byose uzokora by'Imana bizogira ikimaze. Ivuga butumwa ryawe naco rizomara nimba waracumuye kuri mugenzawe ntutunganye nawe. Nimba warabeshe ntusaba Imana imbabazi ngo narabeshe gusa, oya manza ugenda kuri mugenza uti mbabarira narakubesheye. Ya makuru yose yagenda avugwa yisaku niki nije nayarementanije. Imana idufashe cyane. Nimba waratukanye ntugende gusaba Imana imbabazi gusa ngo Imana mbabarira naratukanye, oya genda kuri wa mugenza uti mwene data mbabarira, wa munsi nakubwira amajambo ya naya Satani yaransinze nja mu ntege nke ndakubwira amajambo y'ubupfu mbabarira. Mbere ngaho nyene umaze gutunganya na mugenza Imana ikizigasiga amavuta. Nimba warivye amafaranga ukabuki yafise wivye, cyangwa ikintu ukabuki gifise wivye, gitore. Nimba watsinzwe mu mutima n'ijwi rikwagiriza ko wibye, ntugende usaba Imana imbabazi hama y'amafaranga ucuja kuyarye, uracyari umusuma. Ahubwo ibyo bintu by'abandi bisubize, usaba imbabazi kuri nyene uti mbabarira nafashwe n'umugwanizi, nifuza ibintu byawe ndashira ko ndabitwara, none mwe muyerambujije amahoro, ngibi byawe ndabigarukanye nanje mbabarira, Imana ibone kumbabarira. Mbega uratunganya na mugenzi wawe. Zakayo atubera akarorero keza cyane. Aravuga ngo nagunze bose ndabareha mbere ingerekane, apana ngo ibyo namuguze ngo ndabimusubiza, oya. Yaratahuye neza kumbura abo yagunze, ibyo yabagunze yabimaranye igihe kirekire biramwungukira, none ko akwiye kubisubiza bisubizanye n'inyungu. Ariko siko Yesu Kristo yabitegetse. Mugabo Zakayo amaze kubivuga aravuga ati sindabikubuza bikore. Mbere cyashinga intahe ku murongo wa 9 ngo amuvuga ko atuye umuntu agakiza kamushitse ko kuri uno munsi muri iyi nzu, kuko nawe ari umwana wa Aburahamu. Nawe bana agakiza gashitse, wiga gutunganya ku Mana ni byiza, ariko nimba wacumuye kuri mugenza utunganye kuri mugenza wawe, hama mu nyuma kandi uze wirinde kandi wiyubare, kuko ntidukwiye gukora ibyaha ngo dutunganye, ahubwo dutunganya kubera twakoze ibyaha. None rero kuko wakoze ibyaha tunganya, hama wirinde gucumura, uramirize mu nzira y'ukugoroka n'ukwera. Muri none twiko turigishanya ku cyaha n'ingaruka mbi zacu. Si byiza ko umuntu acumura, ariko wamaze gucumura kandi si byiza kuguma mu cyaha. Uno munsi turize neza uburyo butatu bwo gucumura, ariko kandi turashimangiye kuri iki cyo gutunganya kuri mugenzawe, kuko ibindi byose muri yindi mice yose itagisigaye bigaragara nko gucumura ku Mana directement, naho ucumuye kuri mugenzi we nawe nyine abacumuye ku Mana. Kuko niyo gwa mu cyacu kwisambanya, ntuzoza kwisaba imbabazi wowe ubwawe kuko ucumuye ku mubiri wawe bwite, ariko wononye urusengero rw'Imana usaba imbabazi nyene urusengero. Mugabo kandi kino ndakirangirize ko gutunganya kwiza mu nzira zose, waba uwacumuye kuri mugenzawe, waba uwacumuye ku mubiri wiwe bwite cyangwa wacumuye ku Mana bwite, kuko byose ari gucumura kuhoraho. Biraba byiza ngo byose byamaze gutungana neza, buri muntu wese mu gutunganya ganire n'umukozi w'Imana amufashe mu mpanuro no mwisengesho.
iki inaco kumbure akanya nikaboneka tuzogishimangira ko neza cyane, tugaragaze itandukaniro ryo gutunganya ufashijwe n'umukozi w'Imana no gutunganya wenyine ubwawe ngo ugiye mu nzu ngo mu cyumba ngo urihereye ngo ahantu ngo usabye Imana imbabazi. Hari imico ibiri yo gutunganya tuzoyigarukako, kandi mu mashengero menshi ino mico ibiri iragaragara. Hari ahantu abakristo babo batavugana n'abakozi b'Imana ngo bababaze ku byabatsinze, babahanure kandi babasengere. Hari n'ahandi runo rutonde ruhari, buri mukristo wese asabwa kuyaga n'umukozi w'Imana akamufasha mu gutunganya, akamuhimanura akanamusengera. Uko ino mico ibiri gutunganya itandukanye tuzoyigarukako, ariko uno munsi nizere muri byinshi naganiriye nawe kutabuze icyo watahanye kizokugirira ikimazi. Kristo Yesu akumpera umugisha. Uyu wari umunsi ugira kabiri wa kino cigwa kizomara indwi yose. Umunsi ugira gatatu tuzoganira ku ngaruka zibiri z'icyaha kubanse kucihana ngo bagihebe. Yesu Kristo akomera umugisha cyane. Naho utaha. Nuko nshuti ya Kristo, iri ni jambo ry'Imana nari mfise nsangira nawe kuri uno munsi, kandi koko ukwizera kwanje nuko ryagufashije kandi ryaguhezagiye. None rero ntugigumize ko, ariko rirungikire n'abandi abo ufise nimero zabo za WhatsApp cyangwa mende magroupe yose ya WhatsApp urimo kweregeza buno butumwa bwiza kugira ngo n'abandi bahezagirwe. Hama akaba ari rya mbere wumva buno butumwa bwiza ukifuza ko buzokoma bugushikira inbox iminsi yose yo tubutanze, cyangwa nimba utari bwakira gakiza ariko ukifuza kwakira Kristo Yesu nk'umwami n'umucunguzi wawe ugakizwe, cyangwa nimba ari warakiriye gakiza ariko ugasubira inyuma mu byaha ukifuza imfashanyo y'amasengesho, eka mbere n'undi mutwaro cyangwa ikindi kibazo ufise wifuza ko twagufasha gusenga, nyandikira kuri nimero zanje za WhatsApp guteranya 265 99 488 tuzobigufashamwo, kandi Yesu Kristo azokugirira neza. Hama dushishikara gushimira cyane gose mwese mutubwira ko ubutumwa bwiza dutanga mu kiganiro ijambo ry'umunsi buriko burabateza intambuko uko buca nuko bwira, mukarushizaho gukomera no gukura mu buryo bw'imwemu. Eka mbere turanashimira cyane gose mwebwe mudufasha gusenga kugira ngo umurimo w'Imana ukomeze gutera imbere. Eka mbere na mwebwe munadushigikira mu buryo, kuko hari ibikorwa byinshi dukora kandi hari n'ibikoresho biba bikenewe bisaba amafaranga, bisaba uburyo. Mwese mudushigikira haba mu masengesho, eka mbere no mu buryo. Uhora Imana rushizeho kubongera intege n'inkomezi kandi abahezagire cyane. Ibikorwa byose muri ko murakora muze mu byambare nk'igitsebo kuri wa munsi. Naho utaha muzigamwe cyane.